nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka mweranda. Umunsi umwe umumarayika Gaburiyeli yatumwe n'Imana mu gisagara cy'Ubugarire cyitwa Nazareti ku mwigeme yari yasabwe n'umuntu yitwa Yosefu wo mu muryango wa Dawudi. Nyamwigeme nawe yitwa Mariya. Nyamumarayika arinjira amubarira ati, mwaramutse wowe wuzuye inema, umukama muri kumwe. Mariya ngo avyumve agwa mu gahundwe yibaza iciyo ndamutso ivuyeko. Nyamumarayika yamara aramubwira ati, humura Mariya, warashimwe n'Imana, uza gusama imbanyi uzuye ivyaremwo umuhungu, uzomwita Yezu. Azoba mukuru kandi azokwitwa umwana w'uwo mw'ijuru. Umukama Imana azomuha ingoma ya se wiwe Dawudi, azogaba igihugu ca Yakobo imyaka yose, n'inganji yiwe ntizohera. Mariya nawe abaza Nyamumarayika ati, ivyo bizoshoboka bite ko ntari bumenye umugabo? Umumarayika aramwishura ati, mutima mweranda azokuzako, maze ububasha bw'uwo mw'ijuru bugutwikire. Nico gituma uzokwibaruka azoba mweranda kandi akitwa mwene Mana. Mbere na Elizabeti inshuti yawe aheruka gusama imbanyi y'umuhungu mu busaza, kandi uku kwezi kugira gatandatu naho bahora bamwita ingumba, kuko atakinanira Imana. Mariya ati, jewe ndi umusavyi w'umukama, nibimbere uko bivuze. Nyamumarayika aca arigira. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu kuzirikana aya majambo y'Imana, tugaruke na cane ku gusubira kuzirikana kuri iki gitangaza c'isamwa atagicumuro ry'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ariko tugitahurire na cane mugerageza gusubira kwibuka ingene twotahura neza amateka, ibitangaza byose tubona Imana yagiriye Bikira Mariya, amateka yamutatse, yuko kugira ngo umuntu yatahure neza, kugira ngo twame twirinda guhuba mu kwiyumvira Bikira Mariya n'ingene duserura ubucuti dufitaniye nawe, nuko imisi yose twokwama tumutahura, nagira n'ubwa mbere mu mugambi w'Imana. Bikira Mariya uko usanga tugomba kumwiyumvira tumwonkoye mu mugambi w'Imana, dusa n'umutandukanije gose na Yezu, tukagomba kumutahura ubwiwe muri we nk'uko twitahura twebwe uko iwacu, tuca duhuba. Ubwa kabiri nuko kandi Bikira Mariya twomenya kumutahura nk'umuntu koko ari muri Ekleziya, niko turamwita umuvyeyi wa Ekleziya, ariko kandi ari muri Ekleziya kumwe tumubona ijambo ry'Imana rimutwereka mu isenakuro ya mbere, agahora hagati yacu. Ndibuka narigeze kubona ahantu bariko barasenga, bobo ntibafata ngo ishusho ya Bikira Mariya bayishira imbere, bayishira hagati muri bo, imbere hakaguma ishusho ya Yezu. Harimo akantu keza k'ubwenge ko kumva yuko ari kumwe natwe igihe dusenga Imana. Nivyo hari igihe tumushira imbere kandi nta kurya, atari uko tuba tumenga turamushize ku rugero rumwe na Yezu Kristo, tumwisa Imana, naho ari abantu usanga umenga barakunda umuvyeyi gose, bagahakwa kumugira umupersona wa kane hafi y'ubutatu bweranda. Mugabo kandi ni nkuko hariho abantu usanga umenga barafise ubukomwa hato mu vy'ukwemera kwabo, babonye dushize ishusho ya Bikira Mariya canke isanamu ya Bikira Mariya imbere, bagata umutwe, bagatatabiza, ukamenga baciye bafatwa n'amashetani. Umuntu akababwira ati, none ijya njiri ya Yohani aha twereka Bikira Mariya ikana mu bugarire mw'isoma gute?
kubera iki Yohani ariko aravuga batumire muri urwo rubanza adahera kuri Yezu Kristo ubukwe na bukwe, mugabo ariko aravuga ngo batumiwe muri urwo rubanza ahera kuri Bikira Mariya. Muramaze kubisoma neza, ubwo mubisoma mwiruka ntavyo mubona. Si byiza gusoma ijambo ry'Imana wiruka ufatira hejuru urengana, usanga babaye nka ya mbuto ngo yabibwe ku nzira. Abantu basoma ijambo ry'Imana muri vitesse ya civilisation y'uyu munsi ni bamuco usanga bagendera ku burongo barobanura, akiyemeza canke agatera undi mu maso, ntamenye kwakira ijambo ry'Imana yitonze. Imana ntivuga nk'uko abantu tuvuga turebagiza twaduka, ivuze ikintu ifise muri yo mu migambi ikomeye isi itaranaremwa, hama nawe ugaca ugomba yuko urisoma mu minota 2 ngo ndatahuye, ugaca ugenda guhaririza umuntu cyangwa ugaca upfa kubakira ko gutyo. Birasaba guha icubahiro Imana n'ijambo ryayo, umuntu akagira ati ubwo natahuye neza, agasubiramo akarisubiza mu gihe cyaryo, akarisubiza mu runani rwose rw'amajambo y'Imana kugira ngo aryumve neza mu mugambi w'Imana. Cyo gituma n'ubu kugira ngo dutahure neza isamata gicumuro ry'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, reka tugire gutyo nyene turisubize mu mugambi w'Imana, ariko kandi tumubone nk'uri kumwe natwe. Tereza umwana Yezu niwe yagira ati ndakunda rwose inshishanyo impa Bikira Mariya ngo nk'umuvyeyi gusumba kumubona nk'umugabekazi. Umugabekazi ni nyina w'umwami, sivyo? Umuntu ari kure hariya nabana nyakubahwa muka president kugira ngo mushikire ibi protocole byose ucako. Hariya Teza Maneza akagira ati ndakunda kumwumva nk'uri hagati yacu, nk'umuvyeyi yamana n'umwana wiwe. Niko tukamutahura nk'umugabekazi, nk'uri mu buninahazwa bw'Imana, atari kari ubuninahazwa bw'Imana umenga bumushira kure yacu, ahubwo bumutuma aba umuvyeyi gusumba. Ubuninahazwa bw'Imana ntibumeze nka burya buninahazwa bw'abisi baca bikikuza amaprotokole menshi. Oya, kurya Imana yamanutse kugira ngo idugane umuntu, n'ubuninahazwa ahubwo bumanuka iwacu kugira ngo natwe butudugane n'iteka ry'Imana. Niho kenshi ubuninahazwa bw'Imana bw'amabutugora gutahura. Nugize ngo arategwa iteka n'ubuninahazwa bw'Imana akaronka ingabirano y'Imana, agaca yugaranira mu kwitahura bimwe byo ngaha mw'isi, akayuzuza amaprotokole ibintu birebire, ugaca usanga umenga ivy'Imana biratanguye kuzimira no gutakara. Bikira Mariya rero nivyo nuturengeye ari mu binazwa bw'Imana, ariko si uturengeye nk'uturabira hasi, nuturengeye nk'uba hafi yacu ngo atudugane nawe nyene aho Imana yamushikanye. Nguko ubwa mbere uko twokwama twiha context yo gutahura neza Bikira Mariya. Umuntu yatabifashe gutyo arashobora akihenda nk'umuporoti adashaka kubona Bikira Mariya, canke mbere n'umukatolika adashaka kumwumva, yumva umenga hariho abantu uza wumva ariko baravuga imvugo kibaza uti muhigwe muze museruke imbere y'Imana mwaravyihanye. Oya ngo ntidushobora ngo mwe musenga umugore. Hari igihe ucindukira ukamwaza uti wavuye ku giti, wasamwe n'igiti, wewe wahawe ubuzima n'igiti, ko nawe uyu munsi baparanganye ubona bakwegana umugabo n'umugabo, urabona watwaye imbanyi ngo yibaruke. Hariho ibintu bimwe mwiyo turiko turabivuga tunyaruka mu bujuju bwacu bube gito n'ibicumuro mu bintu by'imico yacu, tutamenya ko turiko turarogota ku Mana. Ukumva kaga kengere kari mu mico imwe y'abantu,
bashobora kubona yuko umukenyezi umenga ntatekagira imbere y'Imana, mbere bagaca bishimangiza amajambo y'Imana ngo niwe ngo yari icamwa, ngo Adamu naco yari yagiye kurondera. Aho none Adamu yakiririye iki? Mbere muri Bikira Mariya tugakira ico gikomere c'ubwibone kidutuma tutamenya guca bugufi ngo twiyakire, twemera akabiyo twakaguyemwo turondere kukavamo. Mwumvise ngaha mu gisonga ca mbere, Imana ikomye Adamu ni wa mugore wama, ntiyemera ko ariwe yakoze igicumuro. Narabwije ubundi abantu barabaza kwirega, kumva umenga mu kwirega ko bariko barega abandi, cane cane abantu bakuze batabona batamakazi bacu. Pati jewe nta kabi kanje, abana banje nibo bandiye. Mundu kaza wumva ashitse, Pati jewe siniba, sisambana, sinica, sinukana, n'abandi dukorana, abantirimutsa, n'abantu tubana. None waje kwirega iki? Igire uri umweranda. N'aka kantu ka Adamu arazi neza yuko nawe nyene yasangiye na Eva ku gicumuro c'ukurenga kuco Imana yari yamubwiye. Hakwiyakira agira ati vyadutekurukanye, vyatunaniye, turasavye imbabazi, agaca bita ku mugore. Kakantu kadutuma tutigera twiyakira ngo twemera aho vyatunaniye. Mbere ugaca utangura kwisigura, ukavuga amajambo menshi kugira ngo werekane yuko ufise imvo z'igituma wagize gutyo. Ndababara cane iyo mpuye n'umuntu nkabona nko bakoze umukomye gato, agaca asikura, ukamenga niko yagukonvenze, ukamuraba ugatwenga ukarengana. Birahimbara ahubwo iyo ubonye umuntu umukebuye ukabona yinjiye muri we, nivyo yumva ko hari ikintu kitavuye kuri we, akakikubwirana en cœur serein, kuko muri we nyene ari serein, aratekanye kuko ntaco yumva muri we. Mugabo aciyatangura kuregeteza, agaca kuzibiranya, akakwereka ahubwo ko bandi ari bo babi, iyo adaguhindukirije akavuga ati niwe uri mubi. Mwisanzwe muri ibi bintu Adamu abwiye Imana, umenga ariko yagiriza Imana. Mwisanzwe sije na 10 ni wabigize kuko ni wampaye umugore yakintaye. Ivyo vyose nivyo nogira nti nabijya vyose byahavuye biza nk'ingaruka. Murazi muri iki gisomwa ubandanije, Imana ikivuga ingaruka mbi zigiye kwinjira mu buzima. Iza mbere zamaze gutangura kuko ubu Imana iraza, Adamu agahunga. Tugire Kristo. Muramaze kumva iyo mwacumuye mukumva umenga murafise isoni zo gusubira kwegera ingoro y'Imana no gusubira kuvuga igisabisho. Ujya ni Adamu muri twebwe. Ntibaze ngo Adamu n'undi muntu ari kure, ari muri twebwe. Imana ikaza ukumva uyihunga, canke kujya ku niyo wacumuye, kandi usanga umuntu yari mu bicumuro akabona abandi batabirimwo, akagwa muri ca gikomere ca wa muntu wiwe yamaramaye, yaguye, ico bita la blessure du moi narcissique. Agaca asigara abona umenga abandi batabirimwo, umenga baramwagiriza. Ababonye aca atangura kuza arabatera amajambo, wewe abandi bigira beranda, nuko wewe wabutaye. Wewe abandi bigira, agatangura komekera nk'ubufariza yo kubandi, kuko muri we abagomba kwiyama ishusho nziza, yumva umenga iramwagirije, kandi muri yitashaka kumwagiriza niwe nyene shetani zikamwagiriza, kamwereka iti ntugishobora gusa n'urya. Kujya shetani isigara ibona abana b'Imana, ibabaye kubona yarataye ubuni nazo bw'Imana igakororwa,
igaciza kwihora kuba ari mu ishusho y'Imana. Ugasanga umuntu yari mu bintu bibi, abonye undi atari mu bintu bibi, yama umenga ari mu ruhagarara, yamafoye kugira ngo yerekane yuko yo nawe ari mubi nkawe. No kuvyitondera twokwinjira rwose muri iki gisomwa cyane cyane tuzirikana kuri bigero vyitwa igicumuro c'inyanduruko, twoshika kure twisanga ari twebwe nyene. Uyu Adamu niko n'umuntu womenga mu ntango z'ubuzima bw'abantu yabayeho, ariko kandi ari muri twebwe. Nico gituma natwe tubatirizwa ngo dushobore kuronka inguvu zo kurengera Adamu ari muri twebwe. Nukeza ngaruka zose zahavuye zinjira hagati y'umuntu na mugenzi we, hagati y'umuntu n'ubuzima bw'isi. Tugire Kristo. Murazi ibintu biriko biravugwa rwose bizanana mu nama mpuzamakungu iriko irabera hari i Dubai yitwa COP, ku bintu bijanye n'ivy'ubuzima budukikuje, l'environnement, ikirere, ingaruka z'ibikorwa n'inyifato z'umuntu kuri iyi si, iyi nzu atuyemo imubitse. Ivyo vyose turiko turabona uyu munsi nibi bifatiye hariya. Igihe rero turiko turahimbaza isamwa atagicumuro rya Bikira Mariya, nagira nti n'uburyo bwo gusubira kwibuka yuko ivyo naho vyabaye ntibishobora kunanira kuburizamwo burundu umugambi mwiza Imana ifise ku muntu wese wo kumusubiza ubwiza yataye. Igacigira iti nivyakunanira mbere no kwisubiza wowe nyene, kwigorora gusubire mu bwiza bwose Imana yagushakiye, era abakarorero hariho umwe ikiremwa nkawe naguhaye mwakarorero. Ivyo Bikira Mariya yagiriwe rero bikaba inahazwa ry'igikorwa c'Imana, ariko kandi bikaba uruhoza ku bandi bantu batasamwa atagicumuro yuko Imana nabo ikibafise ku mugambi mwiza. Isamwa atagicumuro rya Bikira Mariya ni inkuru nziza ku bantu bose bakunda Imana, bakumva bashaka gusa n'Imana, ariko ntibigere babishikira ubwabo. Kuko Bikira Mariya, tugire Kristo, nawe nyene yarakijijwe, kuko nk'uwaragenewe kuvuka mu bwoko bw'abantu yari muri iryo tegeko ry'uko nawe avukana igicumuro c'inyanduruko, ariko yaragikijijwe mu kugikingirwa kitaramushikira, kugira ngo natwe turonke inzira yo kuzocungurwa icyamaze kudushikira. Jewe no muravyumva. Twebwe dukizwa mu kurokogwa ico twamaze kugwamo, ariko we yakijijwe mu gukingirwa. Papa Pio w'icenda igihe yasigura iyi ngingo y'ukwemera mu buryo bw'intashinguka, niwe abivuga neza, ariko arabisigura akavuga ati yarokowe mu buryo special. Mu Kilatini bavuga ngo in sublimiori modo, dans un mode sublime. Mugabo yarakijijwe akingiwe, twebwe tugakizwa mu kurokogwa. Na mwumvise Paulo agira mu gisoma ca kabiri ngo burya ngo hari inema z'ubwoko bwinshi mu Mana. Bikira Mariya akaba afise iyo nema ndogira yisobanuye ku buryo budasanzwe, kubw'inahazwa ry'Imana, kubw'ubukiriro bwiwe wenyene no kubw'ubukiriro bwacu. Tugire Kristo. Ejo rero nawe ukagira amahirwe ukumva hari inema y'Imana itashi wawe canke gukoresha uku canke kuriya, umenye kuyakira nka Bikira Mariya, kuyireka ikagaragara mu bunahazwa bw'Imana, ariko kandi kuyireka ikakugira umwe mu bavukanyi benshi utegerezwa nawe kubera umugisha n'umuhezagiro. Dusabe rero Mukama uyu munsi
kugira ngo natwe muri iryo samata gicumuro ry'umuvyeyi wacu Bikira Mariya ko Imana yahanditse umugambi udasanzwe wo gucungurwa kwacu, ngo uyu munsi tugabane inema shasha yo gutera intambwe shasha mu icungurwa ryacu, mu kuronkana cane cane mu bubasha bwa Yezu Kristo yapfuye akazuka bwamukingiye butaragaragara hano ku isi, ngo bubandanye budukiza iminsi yo kubaho kwacu iguma itwegereza ubwiza n'ubunini nahazwa bisumbirije vy'Imana. Amen. Amen.